wabatoye nkande harico mupfana baje ntaje dupfana none ico gihe so wawe icyo gihe so yarahari yarakiriye n'igihe icyo gihe babasohora muri iyo yari yaragiye kera none ikintu mufasha abana boje barungisha ahantu baba bakanubakira n'akazi umuvyeyi nabo bakazomuha agashimwe babona twongere tubahe mwiriwe canke bwakeye aho umwe wese aherereye. Iyi ni televiziyo ku Gasaka Web TV nk'ibisanzwe ni muri ya ntumbero nyene twihaye y'ubutabazi butagira imbibe yo kuvugira abatagira shinge na rugero. Aha turi mu ntara ya Kirundo, komine ni Busoni, umutumba ni Munazi, aho twagiye kuraba abana babuze abavyeyi babo, bakaba papa wabo batazi iyo yagiye aheze nk'imyaka 6 ataba muhira, mama wabo nawo akaba aheruka kuhira mu nzu. Tukaba twegereye bamwe mu baba kuri uwo mutumba wa Munazi, twegera abajejwe intwaro kuri uwo mutumba, ndetse n'umupfasoni Ntahimpera Fredian yashoboye kwakira abo bana b'imfuvyi akabarera. Kurikira bimwe mu vyo batuyagiye. uyu mutumba wahita ku Munazi mugacimbirira uzyege ndibaza mugacimbirira uzyege aba bandi n'ababanyi ubu nawe n'umukuru w'agacimbiri n'umukuru w'agacimbiri atwara mugacimbirira uzyege nibo nashoboye kubona hafi kugira ngo batubwire mu vy'ukuri vy'abo bantu. nawe n'umwana wiwe n'umukobwa uyu n'umukobwa wiwe yavyariye wabari n'ubu nawe yereye kugira abantu nawe ntabisataha ntabwo abafite. none jewe ndiko ndabaza none mu vy'ukuri baje ngaha bava hehe batuka ku ntego none iyo baje bava nta miryango yabo ihari nabo kandi imiryango yabo nta yari ihari yaba n'uwo mukecuru abo yari we muhisi nawe mwene we yagingo iyo yari yarahereye apfuye uko. none vyagenze gute yahiye gute n'umuntu yamuturiye vyagenze gute? nta muntu ashobora kubimenya kabisa. mwumvise gusa ngo yahiye? urumva jewe nari ntumye umwana mu nzu tugenda nzanira agatimu naruri njya tuje mama maze gushikanya navuye kugura agasabune kugegesha ndazinduka gusenga. umwana agize arashikanye ndashobora agateka ngo twicare dutangiye gukaraba nyene ninjya nasize ku isahani. twabonye umuriro nyene wadukura ja mu nzu. ujya umukecuru yarahagurutse ndiruka ndafata arasunura turagwana. urabona hano hoze karaho nababaguritse ndiko ndakwega. ujya anarasunuje nkuko yavuye hahandi nyene yiruka kubera nari bibagibisha kare bigiye kugwa kuno mwana. nahise ndekurana nyene cantera umwana ndirukankana bavuze induru. burya umukecuru nyene yavuye handi namushiburira yirukanwa wa muriro ashaka kutwanura ibintu ngo ihene z'abandi donc yinjiye mu ndashaka gutabara izo mpene. naho nyene yarageze mu nzu ndaca n'umugozi w'ishakari he mama caha ahagaze uku yagumye afata igiti nk'uko wanyeganza. ndavuze induru gushika yaha abantu nyene bashika. umukecuru nabonye nyene yiruka yaguye ngaho urabona ni wiwe umuriro uza kwaduka wadutse je ndi mu mupaka sinari hafi ariko maze kubimenya ko byagenze uko agacimbiri karagize icyo kabivuga ko mu kumushoreza utuntu tuba turamufasha. nibaze ko kugeza n'uyu munsi ari twe tukirimo turamufasha mugabo arafise ahantu haba kwa nyina wa batisimu umwana mukuru ubu niho baba iyo bari ngaha. uwo mwana mukuru uwo nyina we batisimu nawe ndabona ngaha bagiye gusenga. turabaraba nta kibazo turabaye ibintu cyatuzanye. hanyuma izo mpuzu bambaye bazikuye he? kumva ibintu byose byahiriye mu nzu byagenze. izi mpuzu ni hakujya nyene ababanyi baraba umuntu ukuntu amerewe nabi bashobora kurondera nk'agaterano gutya bakabafasha ko nk'izo abandi bana bambaye bivanye n'ukuntu baba bafise ari nyinshi. baraciye barabahaye bari yambarira uduhuzu ni utunyene nta tundi bafise kugera ntiyabasezeye. kugeza n'aya masaha ntimudisobanya hafi hariho n'ibindi mwana nyene bajanye nawe ntituzi ko ahari bagiye uko nyene nta muntu arashobora kumenya ati baraha. yajanye n'uwundi mwana umwe w'umuhungu cyangwa w'umukobwa? n'umuhungu. mbere barakeneye kuronka aho boba kubera bafise umwana mukuru ntibagize nk'umugira neza aboneka akabafasha mu kubakira akarya akazi kugira ngo gahere. hamwe uwo mwana mukuru akabareraho hanyuma nk'ababanyi na leta bagira icyo baronka bakaronka aho baza barabafashiriza. nyene ndiko ndabaza none uwo ushaka kubakira ubundi bwoho hata parasera bafise tana kantu gatoyi bafise umuntu wese bubakira hehe?
twebwe nk'agacimbiri nk'ubu byashitse hakaboneka umugiraneza bubakira ndazi ko icyo kibazo twakira umwe yashoboye kubaraza uyu munsi akamenya ubuzima bwabo akabagurira byose n'uyu mumama sinzi ngo tubwire izina ryawe nta impera Ferdinand bahehe umutumba wa Munazi muri komine ya Busoni mu buzima bwa misi yose usabwa gukora iki mwirimizi urafise umugabo mufitaniye abana bangahe abana uyo uretse n'umugira gatanu ni sawa hanyuma none aba bana mu by'ukuri bambwiye ko uyu munsi barayi wawe kuva ujya munsi nyina wabo bapfa babi wawe canke wabatwe muri iyi minsi babi wawe niho baciye baba okay baciye babi wanje nyene tuza twasangira utwo narose hari saa sita nkabagabura bagasangira hamwe n'abana bana no ku mugoroba ku kabuko abagenzi gusa imfashanyo bafashije yari yarangiye bagufashije iki byagenze gute barampaye ibigori barampaye n'uduharage nyene dukeya kubera ibihombo byakeneye ubu byabuze tanzania ndabagaburira ngena nkasoroma ibijumba aho natabiye abagaburira nyene tukabaho gutyo donc ivyo bintu byatanga buri muntu wari we wese canke n'ubushoboye n'ubushoboye nyene afise umutima wo gufasha byatanga utwo kurya hamuduhuzu n'impuzu hariho abantu nyene bagiye baraduha impuzu tubambika murumva rero yuko ari ibintu bitoroshe imibereho y'abana n'ikibazo kitoroshe cyane none mbega maze mu by'ukuri kugira ngo batore wabatoye nkande harico mupfana baje ntaje dupfana nta na kimwe gusa hari uko uwo mukoko uyu nari namuvyaye imibatisimu kera kibatizwa nayabo nta kindi twapfana n'icyo nyene cyonyine gusa nabaje vuga ati reka ngiye mfashe batoye ibiyo none mu by'ukuri witeguriye kubafasha kuzoshika ryari nzoguma ndabatunge nyene gushika barose aho baba egome cyane gira hano soko bakwitande kwanza inde wavuga cyane kugira ngo ava amahanga z'abatora abo bana ikintu twavuga ko umuvyeyi kweri yakoze neza kubera ko turaje impuhwe yagize umuvyeyi ni ukuri ni umuvyeyi mwiza kandi yavutse mu bantu yavutse mu rugo kuko hariho benshi mbese batuvyimba uyu muvyeyi twamushimira cyane gose je ikintu mbona mufasha aba bana kweri mu cyambere ni wabo nta n'ikigwati bari bafise oya n'utubati bari bakuye aho hantu hari akantu kangana n'ubusa twarahiye nabibonye mbo ubwo rero ikintu mufasha ni kuri abana boje barongesha ahantu baba bakanubakira n'akazi umuvyeyi nabo bakazomuha agashimwe niko abo bana bafisese tutaza ahantu twomukura abo bana rero mu majambo make ubu gushika uyu mwanya tubafata nk'abana bo mwibarabara uretse ko kantu kahari ntacyo kora imwe ugatunga abo bana kandi gushika uyu munsi ntitubona neza mbega twokimura gute ako kantu ko nyene katawu hari bwite ngo turako byokunda ko twokegereza aho abantu bari n'ikibazo rero twovuga tuti kirahanze uyu mutumba w'iwacu dusaba kumbure ko uko byoshoboka ko kose ko twoguma twiga n'abandi bategetse hejuru bakadufasha kwiga icyo tuma abo bana baronka ukuntu bateza kwabo ni mwiyo nzira rero bana wogira kandi cabaza canke cyaterera yo kwakura ababanyi buyo areze uwo mwana ko asanzwe ata telefone ngendanwa afise ari bo mana ariyo Jean ku nimero 69 17 25 56 canke agahamagara witwa Gerard kuri 61 424 510 canke akarondera umukuru w'umutumba n'ababirigi Marguerite ku nimero 68 74 37 27 tubararikire kandi kubandanya mukurikira ibiganiro vya televiziyo yanyu televiziyo yacu ku Gasaka Web TV ntimwibagire kandi kugira like na comment abataragira subscribe namwe ntimwibagire kugira subscribe kugira mubandanye mukurikirana ibiganiro tubagezaho.